Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese ari. Mwamaze kubona ni Irambona Guillain ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Behind camera 1K Tizani abikora neza. Hama rero tubazaniye umunyempano turi Gitega ariko n'umunyarumonge aje kutuganira vyinshi ku ngabire ziwe. Turunganwe rw'Imana, urunganwe rutagwa mu bugaragwa. Tumeze nk'aba Yosefu igihe ca Potifari, ba Dawidi igihe c'aba Goriyati, tumeze nk'aba Eliya igihe c'abavugishwa n'Imana. Rero tudatevye tubakirire umutumire wacu, umunyempano, umunyengabire. Imana ibahezagire. Yes, nuyu unye wa mutumire wacu wa munyempano twakiriye kuva mu Rumonge. Karibu sana ku makamera ya Salocom TV1. Ya murakoze cyane. Murakoze gose. Yes, ku mazina mwitwa bande bamenye munaramutse abariko baradukurikirana. Ya ku mazina y'uwanje nitwa Eric. Ariko mazina ya filime kenshi nitwa Legend. Yes. Eric aka Legend. Why ako kantu Legend? Ya nukuvuga akantu Legend kavuye ku bantu benshi baki bara amafilime y'uwanje. Bararyohewe. Cavuga ati uyu muntu mu Legend. Icariva ngaho kumanyita Legend. Nanje riramfata. Ubu rero muri filime karafashe ni Legend. Twamaze kuvyumva yuko twakiriye umunyempano akina amafilme. Mbega Legend akina ku gatwe kiwe canke akina muri group? Ya ni group. Ego ni group. Yes, iyo group mbega yitwa gute kugira abantu bayimenye? Ya iyo group yitwa Ubumwe Movies Club. Ubumwe. Yego. Mugize umwe. Movies Club. Yes. Ubumwe Movies Club ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane. Mbega Ubumwe Movies Club bukorera he? Bari base Gitega canke Bujumbura canke mu yindi ntara? Ya dukorera mu ntara ya Rumonge. Mu Rumonge. Okay, Legend. Mbega Ubumwe Movies Club bafise ifilme zingahe mumaze gusohora? Ya turafise filime zishika 40. Izo ziri kuri YouTube. 40? Ya. Tubwire rero. Naam. Nubuhe butumwa nk'izo filme zose muba mugomba gutanga mugomba gushikiriza abantu bose uriko rakurikirana izo film? Nukuvuga message rutanga ni message zubaka cyane ku bantu kenshi bubatse ingo, ku bantu b'abamama, abapapa na n'imisore cyangwa inkumi bashaka kwitwara nabi muri urwaruko turimo. Yani harimo impanuro nyinshi ku buryo uzikurikiranye ushobora kwigamo byinshi. Ego nizo nk'akarorero? Ya nk'akarorero twashobora dufate nk'abantu baba mama sanga babanye nabi n'abana babo cyo kasanga barenga ingo. Ibyo byose ni impanuro dutanga. Cha ku nkumi twatanga message ku bajya sanga bakunda nk'abantu batazi bahuriye ku masosiyoko. Ni ibintu byinshi bitanga message. Yes, Ubumwe Movies Club twakira Legend. Izo filme zanyu abo ushaka kuziraba bozisanga he? Yani YouTube ziriko, kuri Facebook ziriko, kuri Instagram ziriko, yani imbuga nyinshi ziriko. Ego. None umuntu yoca yandika gute kugira ashobore kuziraba? Ya nayivuze ni ryazina rya kundi yuwanje nyene Ubumwe Movies Club. Uwanditse iryo zina acabona filme zanyu? Zose zibizi. Wow, Imana ibayizagire muravyumva camujako murabe. Mbega nizihe ndoto za Ubumwe Movies Club? Ya vision yacu izire yuko twashaka kuzoshika kure no kugwiza ubutumwa kure. Ya no gutanga impanuro mu Barundi ku bavyeyi kugwaruka. Niyo vision yacu dufise muri crew yacu. Inyuma y'izo filme 40 hari agafilme gakoba kitezwe ubuvuba? Kariho kandi kabinoza vraiment kari impanuro nyinshi. Abantu bakitege gute bitege iki?
ako gafilime rero kutarakora kwanza sabone kuri YouTube aha anyarukireho anyaruce vrema pe yes mwamaze kuvyumva ngo nyarukira ku bumwe Movies Club ukubite subscribe aha ako gafilime ni gafilime kigisha cyane yigisha kandi gose cyane cyane ku bavyeyi yani kugwaruka n'abavyeyi karabafata cyane gose. Ikibazo ca nyuma mbega ko tuzi filme zisaba uburyo bwinshi mwebwe mu bukura twege rero ngaho turafise management idu supporting ego umva nta kibazo c'uburyo mufise uburyo bwa burinye bwa management ntifise wow twakiriye Legend ava muri ubumwe Movies Club tugushimire cyane Legend. Okay murakoze cyane ego natwe muradushiramo muri film karibu cyane nk'abambwe n'umwe twifuza kwanza asante sana bakunzi ba Salcom TV1 namwe ca munyarukira kuri ubumwe Movies Club mukubite subscribe s'abonner mugire j'aime partage n'ama message mubandanye mwakira ubutumwa buva muri izo filme imana bahezagire dushimira behind camera Tizani 1K mwari kumwe na Gile imana bahezagire.